Ndabashimiye kandi mbahaye ikaze ku biganiro n'amakuru turi kubagezaho kuri Imbonesha kure yanyu nayo yacu Burundi News TV. Ni amakuru ahejeje kudushikira muri iki gitondo ari no kutubifuriza igitondo cyiza. Izi ni ingingo nkuru ziraza kuranga aya makuru yacu. General Major Evariste Ndayishimiye yakoze impinduka mu gisirikare, aho General Prime Niyongabo wari urongoye igisirikare akaba yamuvanye ko bitewe n'impamvu ze bwite nk'uko yabivuze, ndetse General Prime Niyongabo akaba yagizwe umujyanama wa perezida. Ibi ngibi bifise icyo bisobanuye muri politike, no gukoroka bikomeye cyane mu gisirikare ndetse n'ububasha afise muri iki gisirikare cy'u Burundi. Turaza kubabwira ko kandi hari abari gukekwaho gushaka kugira nabi umukuru w'igihugu. Ese byaba bihuriye hehe nuko gukurwaho kwa General Prime Niyongabo mu nzego nkuru za gisirikare? Turaza kuvyumviriza muri aya makuru. Turaza kukubwira ko kandi muri babandi bakoraga imyigaragambyo basaba ko General Guillaume Bunyoni yarekugwa, abo bose bari gukurikiranwa ndetse bari kubakurikirana nk'uko igipolisi cyabitangaje, cyavuze yuko abo ngabo bose bari gukurikiranwa kandi barafatwa, bari gukorwaho n'iperereza. Turaza kubabwira kandi byinshi biri kuvugwa ngaha Igitega, dore ko umukuru w'igihugu General Major Evariste Ndayishimiye yagaragaje ko hari biri kubera muri guverinoma mugabo by'ubugambanyi. Agaragaza ko hari abasirikari bakuru bari kuba bamugambanira, bashaka kuba bamugirira nabe nk'uko amaperereza y'ibanga uko agenda abitangaza. General Major kandi yongeyeho amakuru akomeye cyane, avuga yuko abo harimo abo yatahuye. Rero hakaba hari kwibazwa amakuru akomeye cyane ari kuvuga ati se ni General Prime Niyongabo, dore ko ari umuhora impande kandi koko bishobora kuba ari byo, ariko hari amasoko yacu y'ibanga tugezaho amakuru akomeye cyane bivugwa ko General Prime Niyongabo ashobora kuba afitanye ibibazo bikomeye cyane n'umukuru w'igihugu, ahubwo birarangira apfunzwe agatabwa muri kasho nk'uko ibitangazamakuru bimwe na bimwe bigenda bibigarukaho. Si ayo makuru yonyine, turaza kubabwira menshi ari kuvugwa mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, nubwo uko bibyutse byifashe nyuma y'imigwano ikomeye yabaye ku munsi w'ejo. Muri iki gitondo byifashe bite? Byose nibyo tugiye kugarukaho mu buryo bw'idoni. Mbahaye ikaze rero, ndabakengurukiye cyane rero mugabo kuri mwe mwese mwaje gufyonda sabone, kutarabikora amanuka munsi y'video uracubona ijambo sabone ufyonde ko, uracubona n'akazogera nyine ufyonde ko. Hama tuje turabana mu makuru twaguteguriye kuri Imbonesha kure yanyu yacu Burundi News TV. Mbaye ikaze nanone, munyemere twinjire mu vy'aya makuru. Duhere kuri iyi nkuru ikomeye cyane mu gihugu c'u Burundi. Murabizi ko General Prime Niyongabo yararongoye igisirikare c'u Burundi kandi yari hafi y'umukuru w'igihugu, asa naho ari n'umujyanama we mu bya gisirikare, ariko ibi ngibi byose vyabaye imfabusa, dore ko General Prime Niyongabo yavanywe kuri uyu mwanya wo kurongora igisirikare c'u Burundi, dore ko General Major Evariste Ndayishimiye mu nama yabaye ku munsi w'ejo yamaze amasaha agera ku 7 yose bari gukora inama. Akaba yarakoze impinduka muri guverinoma y'igihugu c'u Burundi mu buryo bw'ibanga rikomeye cyane. Bivugwa yuko General Prime Niyongabo yakuweho, dore ko ubu ngubu atakirongoye ubutegetsi bw'igisirikare c'u Burundi nk'uko amakuru aturuka muri Ntare Rushatsi agenda abitangaza. Ni amakuru akomeye cyane, aho harimo ibibazo muri guverinoma y'igihugu c'u Burundi bivanye n'uko umukuru w'igihugu c'u Burundi ariko atangaza amakuru akomeye cyane nk'uko yagiye abitangaza muri iyi nama yabaye Ntare Rushatsi. Yari ikomeye cyane kandi umukuru w'igihugu yahishuriye abategetsi bagiye batandukanye mu gihugu c'u Burundi ko bamwe muri bo bamwe bashaka kumugirira nabi, cyane abo mu nzego za gisirikare, bivanye n'uko ngo badashaka kwiyamamaza mu matora y'umukuru w'igihugu ateganyijwe 2025 nk'uko umukuru w'igihugu yabigarutseho Ntare Rushatsi. Ni amakuru aturuka Igitega, aho vyabaje ndetse bikanababaza nyir'ubwite General Prime Niyongabo, ndetse bikanababaza n'abamukundaga, dore ko yari umugabo w'intwari, umugabo ukora inshingano ze ajejwe nk'uko bagendaga babitangaza.
rero aka kanya akaba ari impinduka n'ubundi zakozwe n'umukuru w'igihugu nyir'icyubahiro Gen Major Evariste Ndayishimiye, akaba rero yashyizeho umusirikare ukomeye cyane bita Uwimana Jemuve, akaba ariwe ugiye gutwara igisirikare cy'u Burundi, akaba yamuhaye inshingano avuga ko ariwe ubu ufise imbaraga azirongoye. Ibi ngibi bihuriye hehe n'amakuru yari yaturutse mu buseruko bw'igihugu ca Kongo mu masaha y'ijoro, aho abasirikare b'igihugu c'u Burundi bafatiwe mu buseruko bw'igihugu ca Kongo bari kurwana n'umuhari wa M23. Umuhari wa M23 nijoro werekanye amajwi ndetse n'amavideo y'abasirikare b'igihugu c'u Burundi bivugira aho bakomotse, bivugira uko binjiye mu buseruko bw'igihugu ca Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo, bivugira ndetse inkomoko zabo ndetse n'ubutegetsi bw'igihugu c'u Burundi ko iki cyabohereje mu buseruko bw'iki gihugu. General Major Evariste Ndayishimiye yabihakanye yivuye inyuma, ndetse yahise abihakana avuga yuko mugabo abo atari abasoda b'igihugu c'u Burundi. Yongeyeho avuga ko igisoda ce kimeze neza, ndetse nta n'umusoda n'umwe wafatiwe mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Ni ibintu byababaje benshi ndetse binashevuza benshi bivanye n'ubuzima bugoye abasoda bari kugaragurwa n'umuhari wa M23, gukubitwa atabifungurwa atamazi, nk'uko bagiye babigarukaho ko babayeho mu buzima bugoye cyane, kandi bibabaje kuba umukuru w'igihugu c'u Burundi ariwe urongoye n'igisirikare mukuru muri iki gihugu akaba yabihakanye nk'uko nabo amakuru bagenda bayatangaza. Rero ibi ngibi byabihuriye no kuvanwa ko k'uyu mujenerali mu gihugu c'u Burundi Gen Prime Niyongabo. Ibi ngibi bifise aho bihuriye, ariko amakuru ari behind ni amakuru n'ubundi yihishe inyuma ya byose. Nuko biri kuvuga ko Gen Prime Niyongabo yari asanzwe afise ibibazo bishingiye kuri politiki, afitanye ibibazo bikomeye cyane n'umukuru w'igihugu c'u Burundi Gen Major Evariste Ndayishimiye. Bikavugwa yuko rero uyu nguyu babifitanye kandi bikomeye cyane, bishobora gutuma umukuru w'igihugu afata n'umwanzuro wo kuba yamuta muri yombi nk'uko bagiye babitangaza. Ngiyi ni favo ikomeye cyane ngo Gen Prime Niyongabo yagiriwe n'umukuru w'igihugu kuba atamutaye mu kasho, nk'uko ibinyamakuru byagiye bitangaza. Baravuga ko Gen Prime Niyongabo batigeze bumvikana kuri aba basoda bari koherezwa mu buseruko bw'igihugu ca Kongo. Rero General Major Evariste Ndayishimiye ngo akabikora ku nguvu nk'umukuru w'igihugu, agatanga itegeko, ariko mu by'ukuri ngo Gen Prime Niyongabo yabihakanye, ndetse yavuze ko nyakubahwa perezida ngo atari ngombwa, nk'uko amajwi yagiye ajya hanze yagiye atugeraho yabivugaga. Uyu Gen Prime Niyongabo agahakana iby'ibi ngibi, akavuga yuko igisirikare c'u Burundi kidafise ububasha bwo kujya kurwana mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Aho ngaho ngo ari ukwiteranya, ndetse ari ukuba igisirikare cyajya mu buryo butari bwiza mu buseruko bw'iki gihugu. Ariko si uwo mutegetsi wenyine, harimo na Gervais Ndirakobuca, minisitiri w'umutekano muri iki gihugu c'u Burundi, nawe akaba yaropoje bikomeye cyane umukuru w'igihugu. Abo bose rero umukuru w'igihugu akaba yabagarutseho mu buryo bwa politike muri iyi nama, akavuga yuko hari abategetsi bamwe bashaka kumugirira nabi, nk'uko yagendaga abitangaza. Munyemerere tuve kuri aya makuru ya Gen Prime Niyongabo ko yavanywe ku butegetsi, bahaye izindi nshingano undi musoda ukomeye cyane mu gihugu c'u Burundi kugira arongore igisirikare c'u Burundi. Akaba ari inkuru mbi rero ku bakunzi ba Gen Prime Niyongabo ndetse no ku muryango we. Munyemerere twese tujye ku yandi makuru. Hari abigaragambije mu minsi yashize basaba ko Gen Major Evariste Ndayishimiye yarekura General Guillaume Bunyoni
yavanwa mu ikasho. Abo ngabo igipolisi cya Gitega kikaba cyatangaje yuko bari gukurikiranwa n'inzego z'umutekano kandi iperereza rigikomeje kugira barebe uwabatumye niba harimo akagambane cyangwa se ari ruswa. Polisi yavuze yuko abo ngabo nibafatwa n'ibyaha cyangwa se bagahamwa n'ibyaha bakurikiranyweho bazatabwa muri yombi kandi mu gifungo gikaze cyane cyo guteza umutekano muke mu gihugu cy'u Burundi. Polisi rero ikaba yatangaje ko nta n'umwe barafata, bagikomeje iperereza kugira bamenye icyabibateye ndetse no gukomeza kuvuga ko basabye ubutegetsi bw'umukuru w'igihugu Gen. Major Evariste Ndayishimiye, bavuga ko nta mukuru w'igihugu bafise muri aka mwanya. Byose rero akaba ari ibyaha gutuka nkana, ikaba ari ibyaha bihanwa n'amategeko y'ingingo 153 nk'uko igihugu cy'u Burundi kibiteganya mu mategeko agenga iki igihugu. Igihugu cy'u Burundi gikomeje kugaragaza isura yo kutihanganira uwo ari we wese ukivuze nabi, uwo ari we wese uwigaragambije, uwo ari we wese ugaragaje ko ubutegetsi budashoboye. Utavuga rumwe n'ubutegetsi aca atabwa muri yombi nk'uko amakuru ari kugenda abigarukaho. Ni benshi muri iyi ndwi iheze batawe muri yombi bagirizwa ibyaha bikomeye cyane, harimo ngo gushaka kugambanira ubutegetsi buriho, harimo gutunga intwaro utazemerewe n'amategeko, harimo gutoroka igisoda, harimo ni byinshi biri kuvugwa mu gihugu cy'u Burundi, ndetse n'amakuru y'abakomeje gutabwa mu ibohero rya Gitega akaba nabo ari benshi. Gen. Major rero Evariste Ndayishimiye abenshi babasesenguzi muri politike ndetse n'abasesenguzi mpuzamahanga mu by'ubukungu ndetse na politike bagashimangira ko ibintu ariko arakora atari byo mugabo nk'umukuru w'igihugu. Guta muri yombi abo mutavuga rumwe akaba ari umwanzuro ukomeye cyane, kandi umwanzuro ibihugu bikomakomeye ku isi nka Leta Zunze Ubumwe za Amerika zikunda kugenda zigaya uyu muperezida w'igihugu cy'u Burundi. Murabizi ko igihugu cy'u Burundi Loni kuri lisiti yagiye isohora yavuze ko igihugu cy'u Burundi nta mutekano uriyo, ndetse ari igihugu cyibasiwe na ruswa cyane cyane mu bategetsi, dore ko banavuze ko perezida w'iki gihugu Gen. Major Evariste Ndayishimiye yagirizwa ruswa. Ibintu Gen. Major Evariste Ndayishimiye yahise atera utwatsi, avuga yuko ngo abo ari abanzi b'igihugu batifuriza ineza y'igihugu cy'u Burundi. Avuga yuko atamukuru w'igihugu wakwifuza ko igihugu cye gikena kiba igikenye ku isi. Rero akavuga ko ivyo ari abari kubivuga mu nyungu za politike cyane cyane biriya bihugu bikaze. Icyo gihe yashimangiye ko ahazaza h'abarundi hagenwa n'abarundi, kandi abarundi aribo bafise umwanzuro wo gukunda igihugu cyabo ndetse no kugikorera bakakivana ahantu habi, nk'uko Gen. Major Evariste Ndayishimiye yabigarutseho mu makuru yari yatanzwe na Loni yuko ajya ruswa yagirizwaho ibyaha bya ruswa ndetse n'abategetsi bamwe mu gihugu cy'u Burundi. Munyemerere dukomeze n'ivya makuru ari kuvugwa ko hari abishwe muri Bubanza n'abigeme babiri. Abangaba bazize iki? Biravugwa ko polisi ikiri kubikoraho iperereza kubera ko abangaba ngo bafashwe ku nguvu bikomeye cyane, ndetse umukuru wa polisi muri Bubanza akaba yatangaje muri News TV ko abangaba bari gukurikiranwa ndetse kugeza muri iki gitondo nawe urafatwa. Gusa abigeme ngo bahise baca bajyanwa kwa muganga kubakurikirana ubuzima bwabo kugira barebe uko byagenze, ndetse barebe ko atandwara n'imwe y'umugera yaba yabafashe bivanye n'ubwo busambanyi no kubahohotera vyakozwe n'abasore hariya muri Bubanza mu burengero bw'igihugu cy'u Burundi. Munyemerere twihuse cyane tujye mu makuru ari kuvuga mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo, aho naho tureba tukareba ibiriko biravugwa mu migwano nyuma y'umunsi w'ejo. Murabizi ko hari imigwano ikomeye cyane mu buseruko bw'igihugu ca Kongo, aho umuhari wa M23
wari uri kurwana bikomeye cyane n'abasirikare b'igihugu ca Congo aribo M23 mu rugamba rukomeye cyane. Ariko mbere yuko tuvuga ivy'ayo makuru munyemerere tuvuge ku makuru ho gato yatangajwe nijoro n'igihugu ari guturuka muri Congo n'ubundi n'umuhari wa M23, aho M23 yagaragaje bikomeye cyane abasirikare b'igihugu c'u Burundi, abasoda bagera kuri 11 bavuga ko ari abarundi, bavuga igihe binjiriye, bavuga ko bababajwe bari kugandagurwa bikomeye cyane mu buseruko bw'iki gihugu nyuma yo bafashwe n'umuhari wa M23 nk'uko amakuru aturuka mu masoko yacu y'ibanga agenda abishimangira. Ni amakuru yavugaga ko aba basoda mu gahinda gakomeye cyane bari gusaba ikigongwe umukuru w'igihugu General Major Evariste Ndayishimiye gukorana n'amashirahamwe kugira barebere hamwe uburyo babacyura mu gihugu cabo. Ariko bikaba umukuru w'igihugu c'u Burundi General Major Evariste Ndayishimiye akaba yahise yihakana abo basirikare bikomeye cyane, akavuga ko atari abasirikare b'igihugu c'u Burundi. Bikaba byashavuje rero bamwe mu gihugu c'u Burundi ndetse n'abanyepolitiki batavuga rumwe n'ubutegetsi, bavuga ko General Major Evariste Ndayishimiye ari inyamaswa ndetse akomeje kwihakana abasirikare bakomeje gufatirwa ku rugamba. Munyemerere twikomereze n'amakuru yo ku rugamba ari kuvugwa mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo. Nuko amakuru menshi ari kuvuga ku muhari wa M23 ku makuru ndetse no ku shusho iri ku rugamba, nuko abasoda b'iki gihugu n'ubundi ngo bakaniye ngo bashaka kwirukana umuhari wa M23 ku ngufu. Rero ngo na M23 aka kanya hari inama ikomeye cyane iteranye muri Sake, ndetse iteranijwe na General Sultan Makenga ku basoda bamwe bakomeye bakuriye abandi bakuru muri uyu mutwe wa M23, bakaba bari gukorana inama ikomeye cyane mu kwiga ibiriko biravugwa n'ubutegetsi bwa Kinshasa ndetse n'igisirikare ca FARDC. Ni mu bitero bikomeye cyane umuhari wa M23 uri kuvuga ko ushobora kugabwaho. Ni mu gihe kandi abari kuri teri ku rugamba, mu gihe abandi bari mu nama ikomeye cyane, abandi bari kuri teri bafunze mugo, uri kubona ko ari abasoda bakomeye cyane ndetse biteguye umwanzi wabo aho yaturuka hose, aribo FARDC ndetse n'abandi bafatanyabikorwa babo nk'uko amakuru akomeza kugenda abitangaza. Ni amakuru ari kugenda aturuka ku rugamba nyene ndetse akomeje kugenda akomera aturuka hariya, ndetse bikavugwa ko ubu impande zombi zihanganye ziri kurebana ayingwe, kandi zose uri kubona ko ziteguye kuba zagwana, nubwo nta sasu riravuga muri iki gitondo. Hakaba habayeho agahenge mugabo nta wagatanze kibeshejeho hariya mu buseruko bw'iki gihugu, cyane Bunagana habereye umuriro waka ejo ku munsi w'ejo. Ariko bikavuga ko FARDC Christian Chiwe ndetse n'ubutegetsi bwose bwa Kinshasa bwabajwe bikomeye cyane nuko M23 yigaruriye imiduga y'intambara y'iki gisirikare ca FARDC ndetse n'intwaro zimwe na zimwe zigaruriwe n'iki gisirikare ca M23. Mwakoze kubana natwe, ciao ciao.